Ego Jenny Twamane Rambo na Claude Bernard nije serukira amasosiyete abiri Musumba Cement hamwe na Nepacom. Izo sosiyete zibiri nizo zagize komande kuri GLC ikabimba yo kuzana isima ngaha anye mu Burundi. Nkuko umuyobozi mukuru wa BBN yavuze hari isima tumaze kuzana yari maze gushika ngaho ku isoko. Mugabo ico twavuga nuko iyo sima mbere ko tuwizana twaraciye ku bigo cyeje ubuziranenge turagenda no muri laboratoire nationale Obuha turatwara echantion barayipima basanga ibipimo byabo ni vyiza les normes requises zikenewe zirakwiye rero twatugiye commande kuri GLC hanyuma mundwi kwa mbere mundwi heze no twumvisha ingingo ya BBN yafashe kubera amakosa y'abarabaye falsification. Ico gihe isima muna yashitse ngaha yari mu nzira yareza yahagurutse iza mu Burundi vuye muri Kongo mu Kabimba irashitse rero turitura mukuru umuyobozi mukuru wa BBN tumbwira ikibazo cacu tiyamara araba amadocument afise ngaya ya laboratoire national Obuha yaradupima isima yacu turimporta bonne difforme turana amakuru yose akenewe yamara ntitwatawe neza iyo ngingo niko yabinsiguriye aransigura ingene vyagenze imvo n'imvano k'ibintu bitahuritse. Rero ingingo kuza guhagarika isima ntije mu isoko twa turayitahura naho nyene reka kujya nyene bavuze batware echantion baje gupima bagira analyse yabo muri laboratoire zabo hanyuma inyinshi zibonetse ngira bazoshobora turekurira tubandanye commerce kuko nubundi na amafaranga twatwaye muri banque malindo credit zizana inyungu cyo bituremera cyane ububiko ngaha byo sanga bitutwara uburyo butari bukeye ubwo turashimiye ngingo baraje ashe kugira analyse hakiri kare mu minsi mike yavyo dufasha cyane kugira ngo natwe tubandanye dutanga isima na kare murazi yuko aha mu Burundi Bujumbura cyane cyane isima yabaye itakiboneka cyane nkuko kurigeza rwa kera. Ubwo rero twagomba rero naje kumushimanga ivyo yabwiye aho none cyo nababwira nuko murakoze. Isima iri ngaha ingana gute uruhombo muri kumuragira mu rungana gute? Isima iri ngaha anye uyamubona ngaha inyuma nindi iri mu bubiko na matona 600. Uruhombo nituraheza kuruharura mugabo uruhombo rero parce que hariho amafrais turi hanga amahera turi ya port y'ububiko darinde mu comptable yaheze kutubiharura neza aca dushikiriza. Ego nk'iyo twazanye ubwa mbere iri ku machantier n'aba engineer barayishima cyane ko ari isima nziza. Ego atari incident nyine ico kibazo cavutse nabundi ari isima nziza mu bisanzwe kuko nubundi n'ama norme yayo arakwiye mu bisanzwe. Reka turindire rero izo analyse bagiye kugiria hama turabe inyishu zotanga cyo bacafata ingingo ibereye. Reka hamwe mwosanga inyishu atari nziza bihora bica bigenda gute iyo habaye ibintu nk'ivyo mureza mugasubizwa uburyo bwanyu gute ivyo by'amakori muvuze mwamaze kuriha hamwe n'ubundi buhombe muri kumuranya aho onye cyo declaration procedure nyine yo gusubizwa amahera yacu ku fournisseur kandi akaza gatora ibintu vyo ngaha mu Burundi akavyitwarira akabisanya izo dépenses zose nazikora hanyuma natwe twerekana no muri OBR amakori twatanze kwari stock iri avarie barabibona hari PV baca bagira ivyo onye ni ibintu bitahuritse kandi n'igihugu hico kwemera ko umugwiza atunga ahomba kandi kuntu bigaragara. Begiyo societe ari cyaro mfise ngahe Bujumbura. Oya GLC ntabwo ari ngahe Bujumbura bakora muri Kongo abantu bita Kabimba na representation bita Kalemi. Ico twokongera ko kuri bavuze baratwemeye kuturonderera abo bantu bo muri GLC kugira nabo nyene tuvugane kandi twaramenye yuko bamaze kwemera yuko bagize iyo falsification. Abantu bakoresha iyi sima benshi batubwira bati ni sima aba bagira isima yindi Dangote canke Buseko canke iki bagomba kugwanya iyo societe ariko twaramenye neza na neza yuko iyo uwafalsifiye muri iyo GLC izo resultat yaremeye arasaba n'ikigongo turashaka nukashikana iwacu kugira ngo tugire ico tubahanura.